Bisangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wo bandanya kubana natwe ngaha kuri nombonesha kure. Turi ku munsi wa gatanu w'igenekerezo ry'16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni 2023. Muhaye kaze ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye naho uherereye. Perezida Neva ntadohoka ku ikoreshwa ry'inoti nshasha. Umukuru w'igihugu Neva haragabisha abarongoye abandi bazobera intambamyi umugambi wo kuzamura ubutunzi n'ahatabadoma ko urutoke, hagatanga akarorero k'ikoreshwa ry'amanoti mashasha y'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 vy'amarundi. Narakugeza ko iyo nkuru ku buryo buramvuruye, ariko nunyemerere ngugeze ko inkuru ivuga yuko abayobozi 72 mu bahoze ari abayobozi b'amashure bakuwe kuko batabishoboye. Aho ni mu ntara ya Bubanza. Ku wa 19 Rusama guheze, umushikiranganji w'indero yaragenye abayobozi b'amashure bashasha 72 barongoye amashuri atandukanye mu ntara ya Bubanza, aho hakaba ari mu burengero bw'Uburundi. Abo bayobozi bashasha basubiriye abandi bagirizwa gutanga umusaruro muke. Bari bagenwe mu mabanga y'ubuyobozi ku Kamwana wa mama kuko ari abanywanyi ba CNDD FDD ku bw'amasoko yaho i Bubanza. Vyasavye indwi zirenga zitatu kugira ngo ikurwa ry'abo bayobozi 72 rije mu ngiro. Amategeko agena abayobozi bashasha yatewe ko umukono ku wa 19 Rusama, ariko haraciye amayinga menshi ingingo y'umushikiranganji itarashirwa mu ngiro. Harabayeho gukwegana amashati kugira ngo iyo ngingo ihebwe, ariko umushikiranganji yahavuye atsinda. Uko akaba ari k'abakozi bamwe mu bakozi ba leta b'i Bubanza bavuga. Ku buyobozi 77 bw'amashure buharurwa mu ntara, ababogojwe bose hamwe ni 72. Kuba hatacu bashoboye himwe mu ntandaro zo gukurwa ikivunga. Ku bw'amasoko yabashijwe na SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru, imvo yatumye haba iryo kurwa muri ivyo bibanza vy'ubuyobozi bw'amashure i Bubanza ni ukudashobora amabanga. Uretse ko batize kaminuza kugira ngo baje muri ayo mabanga, baranimonogoje mu busuma bw'ibibazo. Ntaco bari bashoboye vy'ukuri kugira ngo barangure ayo mabanga. Bama biyerekana cane ko bitanga mu bikorwa vya CNDD FDD gusumvya mu bikorwa bijanye n'indero. Uko akaba ariko bivugwa n'abajejwe intwaro n'amasoko muri iyo ntara y'uburengero bw'Uburundi. Abayobozi baheruka gutorwa bameze ukundi. Bamwe n'abahejeje ivyigwa vya kaminuza mu bijanye n'ukwigisha, abandi bafise imyaka 4 inyuma y'umwaka w'10 mu ndinganizo ya kera nyene. Bamwe bize mu makaminuza twibaza ko bazokora neza ibikorwa vy'ubuyobozi. Ntibibujijwe kuba umuyobozi w'ishure mu gihe uri umunywanyi w'umugambwe, ariko ni vyiza kuba ushoboye ayo mabanga ku neza y'igihugu. Uko akaba ariko vyavuzwe na bamwe mu bakozi ba leta b'i Bubanza, bavuga ko bababajwe n'uko abayobozi bakuwe nta kindi cabaranze hatari ubunebwe. Bamenyesha kandi ko bamwe mu bayobozi bashasha banakangutswe bumvise bagenywe. Muri iyi myaka iheze, urugero abanyeshure bamenya ko rwarasubiye inyuma cane. Iyo ntara yama ihiganirwa ikibanza ca nyuma n'intara ya Rumonge iri mu bumanuko bushira uburengero ku rwego rw'igihugu. Nayo kandi mbandanije na ya nkuru nari ngugeje ko mu ntango zano makuru nuko Perezida Neva atadohoka ku ikoreshwa ry'inoti nshasha. Umukuru w'igihugu Neva haragabisha abarongoye abandi bazobera intambamyi umugambi wo kuzamura ubutunzi n'ahatabadoma ko urutoke. Atanga akarorero k'ikoreshwa ry'amanoti mashasha y'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 vy'amarundi. Abarongoye amabanki y'ubudandaji batazokwirikiza ingingo ya leta bazokurikiranwa umwe wese ku gatwe kiwe, kandi n'amabanki yabo azofatirwa ibihano. Nk'uko tubisanga mu itangazo ryashizwe ahabona n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu kuri uwu wa gatatu. Abafise ayo manoti ya kera bategerezwa kuba bayikuye ko gushika ku wa 17 Ruheshi 2023. Nta kiringo kizokongerwa. Itangazo ry'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Ndayishimiye riratomoye. Nta kiringo kizokongerwa. Abafise amanoti ya kera bose bategerezwa kuba bayikuye ko gushika ku wa 17 Ruheshi bakayashira ku makonte hari mu mabanki. No ngaho nyene hariho amafaranga atarengwa. Amashirahamwe abikura imiliyoni 30 co kimwe no kubitsa, mu gihe umuntu umwe harekuriwe kubikura imiliyoni 15, mugabo akabitsa imiliyoni zitarenga 10 kuri konte yiwe muri ico kiringo co gukura inoti za kera mu bantu.
amafaranga arenze ko azoca ajanwa mu kigega ca leta kandi n'amabanki atazokurikiza iyo ngingo azofatirwa ibihano tubisanga mu itangazo ryashikirijwe na Rosine Guirene Gatoni umumenyeshamakuru w'umurundi umwe we akaba abona ko ari ukwaka ku nguvu amafaranga yabo ibisata byose vyahamagariwe ico gikorwa abajejwe intwaro bategerezwa guhaguruka kuri uwu wa 15 ruheshi 2023 kwegeranya amanoti ya kera y'ibihumbi 10 n'aya bitanu kugira ngo bafashe abantu badafise amakonte mw'ibanki aho bazoronka agapapuro resi bazokwibangikanya mu kuja gutora amafaranga mashasha ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwafashe iyo ngingo bukaba bumenyesha ko ico gikorwa kizoba kuwa kane gusa umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yamenyesheje ko igipolisi gihamagariwe gucunga umutekano w'ahabera igikorwa co kwegeranya ayo mafaranga kandi bagafasha kuyashikana mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana naho ibanki nkuru yavuze ko amanoti ya kera azobandanya akoreshwa gushika ku wa 17 ruheshi mu guhanahana ibidandazwa kandi igahamagarira amabanki y'ubudandaji gutanga icegeranyo buri munsi ku bijanye n'amafaranga basohoye n'ayo binjije abanyagihugu benshi bo mu gisagara bavuga ko bafise ingorane iyo bagiye gusuma ku mabutike canke mu kwiyunguruza n'ibisi kuko batemera inoti za kera umukuru w'igihugu Ndayishimiye akaba avuga ko gushiraho izo noti nshasha biri mu mugambi wo kuzamura ubutunzi nayo mu gusozera aya makuru womenya ko hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo mu ntara ya Ituri abantu barenga 40 biciwe mu gitero gishasha cagirizwa abagwanyi ba Codeco muri Jugu abagwanyi ba Codeco Coopérative pour le Développement du Congo barateye mw'ijoro ry'Uwimana rishira uwa mbere w'uwa 12 ruheshi ikambi yabateshejwe izabo yarara ni muri sheferi ya Bahema Bajere ni muri teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo abasivile benshi baragandaguwe muri ico gitero gishasha abiciwe muri ico gitero ni abantu 40 harimwo abana n'abatari munsi y'indwi bakomeretse kubw'amasoko yaho muri ako gace abantu baguye muri ico gitero bararashwe abandi nabo baraturirwa kubw'indongozi y'iyo sheferi ibitigiri vy'abantu bishwe bibandanya vyiyongera ivyo bitigiri vyavuye kuri 25 bija ku bantu 41 bishwe harimwo abana bishwe bunyamaswa n'abandi batuririwe mu mazu yabo uko akaba ariko yamenyesheje ivyo biharuro biracari imfata kibanza kuko Richard Deda Kondo atomora ko abantu benshi banyurujwe kandi ko kubarondera bibandanya mw'ijoro ry'uwa gatandatu rishira Uwimana abantu 7 bo mu muryango umwe bari biciwe mu gitero c'abagwanyi ba Codeco Imahagi muri Ituri nyene